hari abantu benshi kino kintu bataragitahura neza, ariyo mpamvu ndakigarutseko kandi mu buryo bwimbitse, ndakubwira ico wokora, ndakubwira na solution ingene ushobora kuvyifatamwo, kubera ko abenshi kiriko kiratuma bacanganikirwa bakabona ko umengo hari akarenganyo muri Facebook. Nukuvuga yuko wewe nimba ufise aba followers no wowe ufise ibihumbi 200 by'aba followers canke ibihumbi 100 canke ibihumbi 50, ukaba uronka miliyoni 5 z'amaviews canke miliyoni 10, hakaba hari umuntu ari muri Amerika, ari muri Canada, ari muri Swaziland, ari mu Bufaransa, mu Bwongereza, afise community yo muri ivyo bihugu nyene. Nubwo azoba afise ibihumbi 200 by'aba followers, azokurusha amafaranga. Nukubera iki? Nukubera kino kintu bita RPM. RPM ni iki? Nurugezo amafaranga Facebook iguhemba canke Meta iguhemba kuri 1000 views. Ku ma views 1000 hari urugezo baguha bafatiye ku bintu byinshi, ariko iki inye ca localisation ya community gukurikirana nico gifata nimero ya mbere. Abantu bakurikirana nimba bari mu ivyo bihugu, wewe uri umunyamahirwe cyane. Ariko ntibapfa kwizana, kubera nimba uvuga gwa rurimi rumwe nkuru ndiko ndavuga nk'impene, my brother, kuzobaronka bizogorana, uretse baba diaspora baba bari mu ivyo bihugu nabo si beshi. Narimvuze iki kivuga ngo nubwo uzofisa aba followers 200,000, hari umuntu ari mu Bwongereza, ari muri Amerika, ari muri Canada, afise ibihumbi 50 by'aba followers vyonyene. Nubwo uzoboronka miliyoni 10 na bakaronka miliyoni 1, ntimuzonganya amafaranga na gato. Nahora nibaza ko Facebook iturenganya, areka arenganyo batugirira bakidukoroneza, ariko nasanze atari vyo, ahubwo ni biharuro bakorerako. Kubera iki? Gute? Iki kintu bita RPM nuvaniye amafaranga uhembwa kuri views 1000, kiduga bivanye na localisation ya community gukurikirana. Bivuze iki? Wewe nimba ukurikiranwa n'abantu bari mu ivyo bihugu, nanje nkaba nkurikiranwa n'abantu bari mu Burundi, bari mu Rwanda, bari muri Zambia, bari muri Congo, wewe ukaba ufise iyo community gukurikirana iri muri Amerika, ukaba ndanakurusha mbere n'incuro 10, uzonsumvya amafaranga. Ibi rero no kubera iki? Kugira ngo ubitahure, nje ndakubwira na solution y'ico wokora. Aha muri Amerika, muri Canada, mu Bwongereza, n'abantu bamaze gutera imbere mu bya digital. N'abantu bamaze gutera imbere mu bijanye nibwa ngurukana bumenyi, gusuma, kugura, kugurisha, kwamamaza. Ibigo bikomeye, abagwiza tunga bakomeye, aya ma banke, ma societe adandaza ibintu bigiye bitandukanye, aramaze gutahura icari cyo kudandariza online canke kuri izi mbuga ngurukana bumenyi. Abantu muba mu bihugu biri monetize muhora mubona ivyo bita ama ads. Uri kuraraba video ndende uzobona haguma haza ibintu bicako. Impamvu rero twebwe tuba dukora runo zino content zihera muri Afrika gusa cyane zihera mu bihugu twumvikana ururimi, tudahembwa amafaranga menshi cyane y'ikirenga, nuko nizo ads iyo ziciyeko abari abantu bariko baragurisha, bariko baramamaza. Rero Facebook irabona ngo muri kano karere twamamaje ariko nta bantu bagura. Babandi banye na makampani, kubera nubundi za advertisement ziba ziva mu bihugu biteye imbere canke mu bindi bihugu vyakize, bamaze gutahura icari cyo kudandariza online, bobo nubundi yo basubiye kwamamaza baca bisunga bya bihugu babona bigura. Facebook nayo ikivuga ngo bino bihugu birimwe abantu bagura nivyo dushiramwo ama ads menshi. Bivuze ngo ugiye muri Amerika uri kuraraba nka video canke abantu barimwo baba barimwo bavuga muri comment, ugiye muri Amerika, muri Canada, uri kuraraba ikintu kuri YouTube, kuri Facebook, uzobona ama ads menshi cyane. Ico gihugu uzoba uri muri kuraraba video ndende ukabona ama ads menshi cyane, kizoba kiri eligible kuri monetization, kandi aba content creators bazoba baba muri ico gihugu bazoba baronka amafaranga agiye yisununuye. Facebook rero hamwe nabo bagwiza tunga canke abo banye na company, amabanki n'amasosiyete yatandukanye, mu kwamamaza iyo uri kuragira ads, sinzi ko baramaze kubigerageza, iyo uriko urakreya ads
urahitamwo wowe bivanye naho ushaka ko ikintu cawe kiza kwamamarizwa. Bobo rero baca bisunga mwa bya bihugu bigura. Bivuze ngo ngaha rero twebwe turacafise ikibazo cyuko abagwizatunga canke abanye n'amakampani yo mu karere kacu baba bataratahura akamaro ko kudandariza ku mbuga ngurukana bumenyi. Natwe nyene kandi tuzikoresha ntituratahura. Ni hahandi umunyafrika canke umurundi umubwiye ngo kino kintu co gufasha gikore, acabona ahubwo kumengo gira umwibe. Benshi rero baracari muri iyo mentalite, abona ko menga guri ikintu online ahava yibwa. Mu bindi bihugu rero igituma byamaze gutera imbere kandi bahembwa amafaranga menshi, amamiliyoni n'amamiliyoni canke ibihumbi n'ibihumbi by'amadolari kuri izi mbuga, nuko amasosiyete yamamaza akoresha amafaranga menshi. Muri ayo mafaranga kandi agaheza akayavanamwo abantu baragura ivyamamajwe bicishijwe ku mbuga ngurukana bumenyi. Niyo mpamvu akeshi mu kwamamaza baca bisunga ivyo bihugu nyene, kubera ibindi biracari mu buzimire, biracari muri antikite, biracari hari inyuma muri 1900. Niyo mpamvu rero aha hari ikibazo gikomeye. Jewe ubwa mbere nahora nibaza ngo Facebook irakora akarenganyo, ariko niyo mpamvu kuko Facebook nta mahera yikura mu mufuko, iguhemba mu mafaranga nayo yinjije. So ico wokora niki nk'umunyafrika, nk'umuntu avuga ururimi rumwe canke avuga ururimi rumwe nk'ugw'impene. Reka sindavyita uko avuga ururimi kavukire. Zirya ndimi wizemwo wozikoresha, mbese nabwo utobuzizi ubuhinga bwaraje, AI irahari. Nubwo utobugaragara ushobora gukora ama content muri izo ndimi zishobora gushika muri ivyo bihugu biri eligible kandi bifise RPM nini iri hejuru. Uko wovyifatamwo nuko wo create page yindi ugakora content zisunga ugo rurimi rwo mu ivyo bihugu, nta yandi mahitamwo. Imbere yuko turindire yuko natwe mu bihugu byacu kumbure abantu bajijuka mu mitwe, bakamenya yuko isi iri kirimukira kuri internet, bakabitahura kandi biriko biraza. Congratulations, biriko biraza ni buke buke. Ibihugu za Kenya, za Nigeria, za Egypt, za South Africa, ibi bihugu bariko barabitahura, biriko biraza, bizotera biza imbere buke buke. So nariko ndakubwira solution y'ico gukora nugufata ugakreya page ukayishirako content ziri mu rurimi rw'icongereza. Wavyanka wavyemera, ururimi rw'icongereza rurayoboye isi, rurayoboye isi. Sinzi ko hari umuntu ampaririza mpinza. Mwibi bintu vya domaine turimwo uzosanga ibintu byinshi byamamara cyane biri mu congereza. Ibi bintu vya digital currency, ibi bintu vya cryptocurrencies, ama company menshi n'ayabongereza. Ejo sinzi ko mwakurikiranye inama iriko irabandanya ibera Miami. Nta gifaransa ndigera numva kivugwamwo, nta gishinwa. Kandi iyi nama n'ubuheruka yabereye ahitwa Singapore, naho nyene nta gifaransa, nta gishinwa, nta gitaliyano, icongereza, my brother and sisters. So create page niyo solution, hanyuma uyite bivanye na content ushaka gushiraho ishobore guperforminga mu ivyo bihugu bavuga icongereza biri eligible. Niho tuzoshobora kujya no mafaranga neza tuyumve, mu kurindira yuko kumbure no mu bihugu byacu cyane mu karere tuba dukurikiranwamwo, natwe dutera imbere tugashaka ubwo buryo bwo gutahura ko imbuga ari zisigaye ari soko nini cyane, ko isi iri kwirimukira kuri internet. Imbere yuko abagwiza tunga babitahura bagashiramwe amafaranga muri advertisement kugira ngo bamamarize mu karere, hama ba content creators baheze babone kubona amafaranga menshi afadika. Dukoreshe plan B, create page ntaco bigutwara, my brother my sister. Hanyuma ushireho content z'icongereza, z'igifaransa, bishobore kugera iburaya, bishobore kugera muri Canada, bishobore kugera muri Amerika. Uraba amasaha gupostinga muri ivyo bihugu kandi birashoboka, nziko bishoboka. Abantu benshi bariko babikorerako, ariko abantu benshi mu bankurikirana singomba yuko namwe aka kantu mutakamenya. Ejo ngo muvuge ngo ntitwigeze tubimenya, ntimwatubariye. Yes,
So koresha inzira zose zishoboka, nimba uri umunyamwete, nimba uri umunyengabire, ufise ibyo wokoresha, AI irahari. Nubwo wokora video utigeze ugaragara, umuzungu azokura nkuko ariko araraba mugenzi w'umunyamerika, w'umunyakanada, w'umwongereza. Reka ndaba abantu twajanye muri no video bashoboye kumviriza buno butumwa, wandike muri comment uti I'm ready, ndaza kugufasha ingene wobigenza. Hanyuma ndawibutsa ko ushobora kunkurikirana kuri YouTube Never Give Up TV Info, aho tuzagenda ducisha ibiganiro bigiye bitandukanye mu ikoranabuhanga, digital currency, blockchain technology, web 3 n'ibindi bigiye bitandukanye, application ziri trusted ushobora gukoresha mu isi y'ikoranabuhanga. Thank you very much. Wibuke gukora like and comment, usangize n'abandi video. Thank you.